Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Yaritwariye abatunganije inama ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe CNL riheruka Ingozi muri sentare Ntahinyuzwa n'umushingamateka Agathon Rwasa yemeza ko azobandanya akurikiza inzira zitegekanywa n'amategeko mu gihe yorushwa. Basaba ishirahamwe rijejwe amazi Regideso kubaronsa amazi n'abanyagihugu bo kuva kwibarabara rya mbere kugera ku rya 16 rya zone Cibitoke ni mu gisagara ca Bujumbura bakaba bemeza ko bamaze hafi umwaka atanima rikoroka mu mabombo yabo. Twabiteguye muri ano makuru murabikurikira idonido ni mukanya twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata ca politike. Umushingamateka Agathon Rwasa yaremeza ko yitwariye muri sentare Ntahinyuzwa abatunganije ikoraniro riheruka ry'umugambwe CNL ryabereye Ingozi mu kwezi guheze. Mu kiganiro yahaye televiziyo Isanganiro avuga ko abatunganije iryo koraniro boba barihagiye ububasha badafise. Yemeza ko azobandanya akurikiza inzira zitegekanijwe n'amategeko mu gihe yorushwa. Twabonye yuko twisunze amategeko y'igihugu, ibwirizwa rigenga imigambwe, ibwirizwa shingiro, twabonye ko ata yindi nzira dusigaranye kiretse kwitura ubutungane kugira ngo abo bantu bihagiye uburongozi mu mugambwe sentare Ntahinyuzwa mu gisata cy'imanza za leta idutunganirize yisunze uko amategeko abitegekanya. Ni muri iyo mvuro twabituye, hanyuma barakiriye rero ibyo twabatuye n'abantu bihagiye uburongozi bakora igikorwa badafitiye uburenganzira, tutaravye ngo bashigikiwe nande canke bashigikiwe gute. Abo bantu twebwe nk'abari mu rwego rwategezwa kwitaba ikoraniro kaminuza, rwanategezwa kuritegura. Ivyo twebwe twabonye yuko tutobisabirako ko twiza gusaba ko ubutungane budutunganiriza. Twebwe twitwaye nk'abari mu rwego nyobozi bw'umugambwe CNL, kuko ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNL uko bitegekanijwe mu mategeko ritumwako n'umukuru w'umugambwe. Uwo makurata rero ntituzi igihe yabereye umukuru w'umugambwe CNL. Hanyuma ikindi naco nuko ibwirizwa rigenga umugambwe imigambwe n'ubushikiranganje ubwabwo mu gihe bwemera yuko ndongoye umugambwe CNL nta kuntu bwari kunyanyira gutunganya ikoraniro kaminuza, mugabo gaca bwemerera abandi bantu no kwita ivyaduka ngo batunganye ikoraniro kaminuza. Icyo dushira imbere nuko ivyakozwe naho bikorwa, kuko mwese murabizi umushikiranganje twaramumenyeshe ko dutunganya ikoraniro kaminuza itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu. Tumaze kumwandikira aravuga ngo ntibishoboka. None uyu munsi yarekuriye abo bandi ngo bakore ikoraniro kaminuza abita bande hizwe amategeko y'umugambwe CNL ntiyari kubarekura mu gihe yemeza ico gihe ko ndongo y'umugambwe CNL kandi abuserukira imbere y'amategeko ntavyo yari kubahuka. Dusaba ko amategeko asomwa nk'uko yanditse, ntasomwe nk'uko abashobora kuba bokoresha uyo canke uriya bavyifuza. Ikigira kabiri, nta caha twakoze cotuma tudatunganirizwa. Icizere reka turindire tuzobibona, ivyo bazokora nivyo bizotuma tuvuga tuti urugwego rwahagaze neza canke rwahagaze uko rwahagaze. Tudatunganijwe twibaza yuko
umuntu arafise izindi nzira acamwo z'ubutungane amategeko ategekanya nazo nyene tuzozicamo. Amakuru yacu tuyabandanirize muri ico gisata nyene ca politike icipfuzo co kuguma ku murongo discipline mu gifaransa cashigwa imbere n'umuwahoze ari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira ngo ntikirashikwako mu Burundi bivugwa na President Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi mu nama y'umugambwe Frodebu buca hibukwa imyaka 30 iheze President Ntaryamira agandaguwe mu gihe rero ngo hakibaho gusahura no gusesagura itunga ry'igihugu nta discipline iriho. Oya discipline mu Burundi ntiyaza. Discipline mu kubaha no mu kubahiriza itunga ry'igihugu. Muri kino gihugu abantu ntibubaha itunga ry'igihugu. Muri kino gihugu abantu barasesagura ivyo tudafise. Muri kino gihugu abantu barasahura ivyo tudafise. Iyo rero ufashe nabi ugasesagura igihugu uburi kurica ico gihugu. Umutegetsi ku rwego ariko gose yiba igihugu yica igihugu. Yononera wewe umutekano wawe. Yononera wewe mu burenganzira utuje kugira abana bawe baronko biga. Baronke intebe bicarako atari kwe muri ayibona. Berekana abantu bacicara hasi kandi natwe twiza imbere twara twicara ku ntebe. Utunganya igihugu kugira ugihe inguvu zankenerwa kibe igihugu cy'ijambo n'ijunja nkuko abahisi bacu babivuga kandi babikoreye. Abantu basahura igihugu bariko baratwica igihugu. Ukoresha n'amatungo leta rero agabanya inguvu z'igihugu. Aho rero harakenewe discipline bikomeye. Ya discipline ivuga mbere kwati baka muntu amenya ati ivy'igihugu nukubisonera. Ivy'igihugu ni itunga rya bose. Si itunga ry'umwe. Ica kabiri iyo hagize uwirengako amabwirizwa y'igihugu nta kidakora atizo gukurikirana agasubizwa kuri wa murongo twavuga kuguma ku murongo kwa murongo ukubaha nuko ari igihugu. Leta y'u Burundi ikwiye kugira ico yunganiye yaba umurimyi kugira ngo uburimyi bube ubujanye n'igihe canke yaba umuguzi kugira ibiciro bigabanuke ku masoko bisigurwa n'umuhinga mu bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu Elu Ronald Boniza abona ko ugushika ubu uburimyi mu Burundi bugikorwa mu buhinga bwa kera cyane ibituma n'umwimbo ubonetse utaba uwushemeye. Igihugu iyo kibeshejweho n'uburimyi leta nifata iya mbere kugira ngo ubwo burimyi bube uburimyi nyaburimyi. Rero nko muri za Tanzania n'Ubuganda nibaza yuko leta yarashizemo ingufu zidasanzwe. Yaba uburyo birimwa abarimyi uburyo babikoramwo ubuhinga bafise ukarihirizwa ubwenge ugiye kuraba mu 90 nawe ko Ubuganda bwari bwifashe uko Tanzania byari bimeze siko bimeze no munsi ugenda usanga uburimyi bwaranogejwe bifatiye ku bwinshi bw'abanyagihugu bafise kuri ko ubwo bwinshi bafise ahanini n'abanyagihugu bafise ingufu zo gukora kandi bashobora gukora muri ico gisata kizanira umwimbo wagutse igihugu cabo canke ibihugu byabo muri rusange. Mu majambo makati ubwinshi bw'abantu ntibwo baye intambamyi ku mwimbo canke kukungena ibifungurwa yabizimvye. Habe na gato ubwinshi bw'abantu ahubwo n'ingufu zo kugira ngo banoze ibikorwa bifuza gukora ariko bukaba ubwinshi bujanye n'iterambere ry'igisata barimo bivuga ngo nimba ari uburimyi ubwo bwinshi bwabo kabafasha nyene mu gukora ubwo burimyi mu buryo bunonosoye mu buryo bwa kinyamwuga mu buryo abantu bifuza kandi mu buryo bugaragara buvyarira inyungu abandi bose batari muri ico gisata. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'imibano bamwe mu banyagihugu baba kuva kwibarabara rya mbere gushika kujya 16 zone Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko bamaze hafi umwaka batagira n'imajyamazi mu mabombo yabo bavuga ko kugira baronka amazi bayagura amafaranga
agera ku majana 5 kw'ibido. Bikaba rero ngo bibazimba basaba ishirahamwe Regideso rijejwe ivy'amazi kubaha amazi. Ni nkuru ya Sheila Irambona. Ucitse muri ako gace ka zone Cibitoke cibonekeza nuko abantu banshi batembera bafise utubido mu ntoki hamwe nuko udashobora kugira imetero 100 udahuye n'umutaxivero afise amabido bose abo bantu bakaba baja canke baba bavuye kuvoma. Twagije abanyagihugu bo muri ako karere bakaba bamenyesheje ko bamaze ikiringo ca baba umwaka bataronswa amazi na Regideso. Kibazo c'amazi caraturengeye ntitukironka nico tuvuga. Urabona kuva hariya ku kaburimbo iriya kaburimbo hajya kujya Kanyoni kuduga kugaruka kuri rigabura Kamenge na Cibitoke igashigenda gutya gushika ku Dorosari no kuvuga kuva mu mwaka uheze nko mu kwezi kwa gatanu ku mwaka uheze amazi yarakamye yaba amarobine public yaba amazi yo mu rugo yose twarabuze. Kugira baronka ayo mazi bakaba bategerezwa kuyagura ibido imwe nayo ikaba igugwa amahera 500 bakaba bidoga ko ivyo bitaborohereza kuko ayo mahera yiyongera ku yandi baguze bifungurwa bagasaba Regideso gutora umuti w'ico kibazo. Kugira ngo turonka amazi dushobora gufata Kamenge cyangwa tukagenda mu Ngagara cyangwa tugafata Cibitoki aho naho nyene urumva mu bisanzwe nababishoboye bafite nk'abana batuma abandi nabo bagaca bahereza abataxivero bakaja kubavomera bakavomesha amakinga isuku yo mu nzu urumva nawe muca muvyumva yuko ari ngorane. Mu bisanzwe nka jewe nifatiye ko nk'akarorero kugira mesera abana n'umuryango bose nkoresha amabido hafi 10 arenga gafata no kwirasiyo y'ino munsi byinshi nyene waguze ibintu byose amazi ukazibona fagitire ya Regide ziraje kandi ngo riha n'ayandi tuba twikoreje ku mitwe. Ne tugire gute leta n'umuvyeyi naraba kidukemure nyene tutaragwara korera je namye nsoma itangazo batubwira yuko ngo yateye muganga cengira ubwo kubera ntitugira amazi two urumva nta yindishwa turarindiriye. Ivyo bikaba biruko mu gihe agace ka Cibitoke kegereye Mutakura karonswa amazi twahamagaye mukuru wa zone Cibitoke kaba ahumuriza abanyagihugu ko agiye kurondera ishirahamwe Regideso kugira batorere umuti hamwe ico kibazo. Sheila Irambona urakenuye amakuru yacu tuyasozerere mu gisata c'inkino. Imigwi ikina amahiganwa y'icicaro ca mbere n'icya kabiri mu mupira w'amaguru mu Burundi itegerezwa kwisunga ibisabwa n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF kuva mu mwaka uza. Bivugwa na Alexandre Muyenge arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB hugurugwa kuri uyu wa gatanu uruganda rwo kwigisha ubuhinga iyo migwi izokoresha. Avuga ko mu bisabwa ari uko umugwi utegerezwa kuba ufise umugwi w'abana bakiri bato hamwe kandi n'uwabigeme. Izi nyigisho duhejeje kugurura zateguwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB zifadikanije n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF. Ni inyigisho zahujije abaserukira imigwi itandukanye ikina mu cicaro ca mbere n'icya kabiri ku bahungu. No kuvuga izo nyigisho zizodushikana kuronka uburenganzira bw'imigwi kuja mu mahiganwa atandukanye bufise ivyangombwa bisabwa n'amategeko. No kuvuga bisabwa n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika. No kuvuga twovuga ko atari ubwa mbere bibaye iyi migwi isanzwe iserukira Uburundi mu mahigano ya Afrika yahora ibikora. Ubu gishasha ciyongeyeko nuko ari imigwi yose izozira bikora kugira ikine ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi. No kuvuga rero CAF nizotanga ubwo burenganzira bivanye n'ibisabwa n'amategeko umugwi wose uzoba washikirije. Aho novuga nk'akarorero nk'umugwi wo mu cicaro ca mbere utegerezwa kuba ufise ekipe ntoyi y'abana ugacugira n'iyindi yabigeme. Ako nakarorero kamwe muri vyinshi bisabwa. Niyo ntumbero rero tuvuga tuti bikazoca mbere binatworohereza. Bisigura yuko muri championnat buca dutangura tuzotangura mu 8
no kuvuga imigwi izoba yamaze kwisuganya ironke ubwo burenganzira ihawe na kafu kugira ngo ishobore kuja mu mahiganwa. Aniho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro. Isa